Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo televiziyo Isanganiro amakuru tubashikiriza tuyahera kuri zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Haraheze iminsi havugwa ubukene bw'imbuto zirobanuye z'ibigori zisanzwe ziva hanze y'igihugu. Leta y'u Burundi kabisabwa gushigikira abarimyi mu gukora ubushakashatsi ku mbuto kama kugira haboneke izotanga umwimbu ushimishije. Abakenyezi indwi baraherutse guhabwa impapuro zerekana ko bakurikiranye ivyigwa bijanye no kubaka mu ntara ya Muyinga. Bemeza ko zatumye izo nyigisho baronka uburyo bwo kwinjira muri uyo mwuga warumenyerewe cyane ku bagabo. Mu kanya inkuru imwe ukwayo. Dasuye kubaramutsa n'amakuru tuyahere muri politike. Havugwa ko urwaruka rufise intambamyi zo kutizegwa n'abarukurira mu migambwe vyo bakafatwa imisi yose nk'abana badafise ivyiyumviro bikomeye boshikirizwa. Nibivugwa n'umuhinga mu vya politike Denis Banshimiye ubusa hari mu kiganiro kuri uyu wa gatanu yagiranye n'urwaruka n'abigisha bo kuri kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika. Avuga kandi ko yindi ntambamye ari uko urwaruka nago nyene rutemerana. Usanga urwaruka abakuze bo mu migambwe barufata nk'uko umengo baracara abana ataco bashoboye, ntibararonka uburambe bukwiye, nta bumenyi bukwiye bafise. Gutyo rero ugaca usanga urwaruka rumeze nk'imperekeza gusa, ntirubaye abanywanyi bakwiye babushitse mu migambwe. Hariho ukwikunda kwa bakuru babo. Aba bari mu migambwe twita bakuru babo bari mu bibanza, vyaba ibibanza vyo mu mugambwe canke ibibanza vyo mu gihugu vyo muri leta. Ivyo rero bica bituma babona yuko urwaruka gohava ruza kubasita bagahava batakaza ibibanza vyabo, maze gutyo nakazoza kabo kakaba karananiranye. Rero urwaruka kubera rutaba ruri mu nzego zirongoye umugambwe biraheza bikarugora cyane kuronka ibibanza mu gihugu, haba muri ibi vyo kwitoza canke muri ibi vyo kugenwa. Hariho n'intambamyi zishimikiye kugwaruka rwonyene ubwago. Ni kuvuga iki? Urwaruka ntigwemerana. Usanga urwaruka mengo rurasuzugurana hagati yarwo, ugasanga rero urwo rwaruka rusuzugurana bitumye rudashigikirana kugira ngo ruronke inguvu zikwiye zo gushobora kugira ico rubwiye bakuru babo mu migambwe, ari nko kubijanye n'ivyohinduka. Iyo ntambamyi gacijana urwaruka usanga rudafise ubumwe, usanga rudafise ubwiyunge bukwiye bwo kugira ngo rushobore kuronka inguvu zo guhindura ibintu haba mu migambwe canke mu gihugu. Hari icigwa citwa steps cimirije gukogwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kijanye no kumenya ibituma indwara zitandukira zigwirirana bafatiye kuri bimwe bikunze kwibonekeza nko gufata inzoga. Ibituma izo ndwara nk'igitigu zibaho bivugwa na muganga Jean de Dieu Havyarimana arongoye umugambi w'igihugu jeje kurwanya indwara zidakira kandi zitandukira. Amenyesha ko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hamwe nabo basanzwe bafashanya hari ikigo cashizweho mu gisagara ca Bujumbura Aruma gifasha kuvura basinzikajwe n'inzoga n'ibindi biyayura mutwe. Twebwe nk'abajejwe amagara y'abantu hariho ikintu bita code de l'offre de soins, ni itegeko ryashizweho mu ngingo guhera mu ngingo yayo y'ijana na gatatu. Baravuga ibijanye n'inzoga, uko inzoga zotegeza gutunganywa. Rero harimwo muri iyo ngingo muyisomye neza harimwo ingingo zikomeye nibaza yuko ubushikiranganji kumwe n'igihugu baba byarafashe kugira ngo
amagara y'abenegihugu ashobore koroherwa. Nende kitumubona niyo habonetse ikinyobwa gitera ibibazo, murabona nka Sapporo ko baheruka kuyikura ku isoko. Nubugira kabiri nukubuza ko abantu bashikira izo nzoga nk'abana abadame bafise inda vyoroshe. Hama ikindi naco ubushiranganje bw'amagara y'abantu bukora bwonyene, bukorana n'ubundi bushikiranganje nk'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu, ubushikiranganje buraba nk'ibidukikije, kugira ngo haba mu gukora inzoga bikwikiza amategeko, haba mu kuzidandaza hamwe no kuzicuruza byose bikwikiza amategeko. Hanyuma no mu gukinga rero abazinyoye, urabona nk'aba nababwiye ko inzoga ziri mu biyayuramutwe, hariho abantu bazinwa akatinda bakaba chronique akamera nk'uwanyoye urumogi. Turafashanya rero. Ikindi nibi byo kushiraho imigambi yo kugira ivyo bitari desintoxication. Nko mugiye hari ikigo kimaze kubitangura muri Aruma hariya mu Kamenge, hari abantu benshi bamaze kugishirwa n'ivyo bibazo baragenda bakabavura. Ni umugambi uri kurakogwa n'ubushikanje bw'amagara y'abantu bafatanikanije na Coopération Suisse, ikijanye na prevention n'ikijanye na prise en charge. Niho dukora rero ivyo bijanye n'amahimiriza biciye mu maradiyo canke biciye mu biganiro dutunganya mu makominote. Ngo turashobora hari igihe tura tugenda iyo habonetse uburyo, kuko byose bisaba uburyo. Muvuye ngama kagenda tugiye nk'Igitega, turagira amantu tugatumira abantu tukabasigurira ivyo ari byo bijanye cyane cyane itabi, inzoga. Hama ikindi naco nk'iyo service ya suivi evaluation ikintu dukunda kugira ni ukukora ivyigwa kugira ngo tumenye urugero rw'ivyo donc les facteurs de risque, izo nkuririzi zizi ngwara mubona abantu bagenda na za diabete, za hypertension, tumenye urugero abantu bariko. Ivyo rero ngira ngo ni nk'ubu hariho ikigwa cimirije iraza ko kizofasha kugira ngo tumenye mbese abantu bafise ivyo bibazo bangana gute, abantu inzoga bangana gute, pourcentage de consommation ya ku mugore canke ku mugabo inzoga zingana gute canke kwitabi bingana gute. Amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu gisata c'uburimyi. Leta ngo irakwiye gushigikira abarimyi mu gukora ubushakashatsi ku mbuto kama kugira ngo haboneke izotanga umwimbu ushimishije. Jean Marie Niyongabo arongoye urunani mpuzanani rw'abarimyi borozi mu Burundi FOPABU niwe atera ko kamo. Ni mu gihe hamaze igihe havugwa ubukene bw'imbuto z'ibigori zirobanuye zisanzwe ziva mu bindi bihugu. Murabizi yuko uko ibihe bigenda birahindagurika niko abantu bagerageza imbuto, hanyuma ufatiye no kwigwirirana ry'abantu, leta yari yashyizemo ingufu kugira ngo haboneke imbuto zimbuka zirya z'amahibride. Mugabo kubera ko zisa n'izariko zirageragezwa ariko ubu zarabuze, nta mbuto zihari, bituma kumbure umuvuduko wo kurondera umwimbu no kurima bigabanuka. Baravuga yuko imbuto mu bisanzwe zagabanutse, mbere akagira igihe naho bavuga yuko umuntu yogerageza agakoresha imbuto kama. Rero akamo twotera leta nuko kumbure igihe hari umugambi wo kuzana ibintu bishasha, nk'ibintu bishasha nkuko mu Kirundi bavuga ati umwini mushasha utera amabavu, boba bawize neza ku buryo bw'uko izo mbuto bashobora kubona ko zizomara nk'igihe nk'imyaka 2 canke imyaka 3 kugira ngo abantu ntibasubire mu ihumbi. Hanyuma kuri ivyo duce dutera kamo abarimyi tukababwira yuko abarimyi nabo ku munsi igihe cyose babonye ibintu bishasha bojana navyo, mugabo batibagiye ko atawuta agatorotara, tukaguma kuri za mbuto kama, ahubwo tukaguma tugwiza ubushakashatsi kugira ngo n'imbuto kama dufise nazo tushobore kuronka umwanya wo turonka umwimbu ushoboka. Ivyo tukaca twifatanya na leta kuko abarimyi ntibo bishora bonyene, tukaca dusaba ko leta yogira ikintu kijanye n'ubushakashatsi cyane cyane kubijanye n'imbuto kama kuko akimwana kazi imvura.
Bamwe mu bakenyezi bigishijwe umwuga wo kubaka barashima intambwe bageze ko mu bikorwa byo kwiteza imbere. Ni mu gihe abakenyezi ndwi baherutse guhabwa urupapuro rwerekana ko bakurikiranye izo nyigisho mu ntara ya Muyinga, bakavuga ko zibafashije gushika kure. N'inkuru tubaza Christian Savye. Aho ni mu Gasave, Kiyange, komine Buhinyuza, mu ntara ya Muyinga, kwishantiye aho abagabo n'abapfasoni bariko barubaka ivuriro. Abo bariko baravyina kuko bahejeje kuronka impamyabushobozi certificat zemeza ko baronse inyigisho zituma batera intambwe mu buzima. Uretse inyigisho zihagaze kugwanya ihohotera rifatiye ku gitsina, abo bakenyezi nabo bigeme babayede bararonse inyigisho zo kubaka amazu bakavamwa abafundi bita abamaso, bigatuma bashobora kugwiza na kabiri umushahara bahora baronka, nk'uko umwe muri bo Sibomana Francine abitwiganira. Iyo certificat ije kumfasha kugira ningenda ahantu gusaba akazi basi muri entreprise kanaka bakambaza nshobore kugenda ndayitwaje, kuko ubwiye uyifise baravuga ati uyu mwana arashoboye kuba afise na certificat. Kuba mvuye mu buyede nkaja nanje mu bafundi nkitwa mu maso nk'abandi, buyede nahembwe 5 nk'ivyabayede bahembwa. Abakenyezi bari muri uwo mwuga bahura n'impambanyi nyinshi zibatuma bataja mu mwuga w'ubufundi, zihagaze na cane cane ku migenzo, nk'uko Pauline Bankizanye ari mu ishiramwe Prodesi ryatunganije izo nyigisho abitwiganira. Muri bajya bafasha nabo nyene ntibibaba bitavye ari benshi, ariko kubera guhimiriza guca kutera kubandanya bagiye baragwira buke buke muri bajya bafasha abafundi. Muri abo nyene bafasha abafundi niho twahavuye twiyumvira yuko twonabafasha kurengera intambamye bagenda batubarira yuko bafise mu vyotuma badashobora kwiga igifundi. Intambamye zimwe muri ivyo bari bafise, baravuga yuko hariho imigenzo nk'akarorero ijanye n'umugenzo bita gutanga impene mu gifundi, bakatubwira yuko batoshobora kwiga ikimaso kuko naho bamaze kwiga igifundi bogera ahantu bakabura amafaranga yo kugura iyo mpene, gutyo ivyo bize ntihagire ico bibamarira kuko ntibogenda bemewe mu rwego rw'igifundi. Iyindi ntambamye batubarira, baratubwira yuko abantu bize igifundi baba ari abantu usanga abagabo bitsitaza ko cane kubera ari umwuga ahanini twavuga yuko mu mico y'ikirundi uhariwe abagabo. Iyo chantier iramuye abigeme indwi, ni ya gatandatu hariyo kuri CDS Kabingo yaramuye 5, kuri Ecofo Gakonko 5, 2 kuri Ecofo Kinanira, 5 kuri Ecofo Mangona, 7 kuri CDS Nkoyoyo, bose hamwe bakaba bagira kuri 31. Akoze Christian Savye, bakoze n'abagenzanje bandi bamfashije gutorokanya no makuru twabashikirije. Ayo kuri no munsi ni hano tuyasozereye, nkabandangije ndabifuriza kugira ibihe vyiza.